Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Iyi ni Akeza Sport turi kumwe n'urongoye message Ngozi Dr Guillaume ndabaramukije. Amahoro cyane. Akabazo kacu ka mbere Dr Guillaume mwoba mwarakinye umupira w'amaguru? Umupira w'amaguru narawukinye kuva nkiri mu mashuri yisumbuye matoyi, aho nagenda akinira ibigo by'amashuri nizeko ndawukina mu mashuri yisumbuye, aho naciye hose n'abandi muri ekipe y'ishuri, kuva aho naciye muri Ferriere kuri lycée Don Bosco, hanyuma no kuri université narakiniye ekipe yitwa Marine FC yo mu Gashikamwe. Ico gihe hari hakiriho imigwi ya za Freedom na za Nyange, icyo gihe habaho championnat provinciale, aho narayikiniye. Hanyuma mu mwaka wa 2004 na 2005 nahevye gukina nca ngira ivyigwa vyo kuba umuhagarikizi w'inkino hano mu ntara ya Ngozi. Hanyuma ndaba umuhagarikizi nk'imyaka 2, ariko kubera ivyigwa nari mu byerekeye vya medicine ngiye Bujumbura kubana n'ibyo bigo byo kwemeza mu bitaro, nca ndabona yuko nto bibandanya ndabifatanyira kuko n'ibyigwa byari bihambaye, nca mpagarikiraho. Hanyuma rero umaze kuja mu buzima busanzwe bw'akazi nabandanije muri ibi nyene z'inkino z'abatama dusanga nyene twinonora twarabukinye, naho nagarukiye. Wakina kuri zingahe? Nkitangura mu mwaka w'8 nakinye defense, mu nyuma umwigisha yatugisha mu byerekeye iby'ubumenye ibyo bya sport byo kwinonora imitsi, aca nshima ko noja mu izamu, ncamba rero umunyezamu. Kuva ico gihe naciye umunyezamu wa College Communale Gashikanwa gushika mu w'10, ndaba umunyezamu wa Lycée Buye, ndaba umunyezamu wa Lycée Don Bosco, ndaba umunyezamu wa Marine FC. Akanekdote gato wibuka muvyo woba warakoze na cyari ubwikino? Ibyo ntibuka neza nkikina neza n'igihe twari turi mu mahiganwa y'izimpiganwa z'abanyeshuri. Ico gihe ishuri ryacu niga mu mwaka w'10 turi mu higanwa ry'intara mu byerekeye amashuri ntiyari bwagwire, aho ishuri ryacu College Communale Gashikanwa twatsinze Lycée Kirembe. Ico gihe turayikuramwo ico gihe cyaranezere kuko hari aho kuri stade Agasaka kubona ishuri rishike gushika mu w'10 rikuyemwo ishuri nka Lycée Kiremba Nord, kandi aje ndi mwizamu. Ico gihe nasoboye gukuramo na penalty. Ico gihe nyene abana baranterura baransimbiza mu kirere, ako ndakika ko ariyo masigise nagize, ako niko nibaho kanezereye. Akandi nako nyene kahaje karanku ntashobora kwibagira kangumye mu mutwe, naho nyene muri uwo mwaka nyene twiniga mu w'10, aho hari hageze yuko hatogwa ishure rizoserukira intara kugira tuce tugenda i Bujumbura. Nari umwana wa ruguru, turiko turakina urukino rwa nyuma, hari twakina niyo bita lycée technique yo ngaho Ngozi. Ico gihe yakinamwe umuhungu yitwa Habarugira, yahavuye akinira n'Intamba. Ndibuka yuko yakina ku nimero 9, ico gihe ndi mwizamu, twabahejeje neza. Ndabona yuko yanteye kufra, ndabona neza ko ndi mwigore nza kuwufata, mugabo nsanga naharuye nabi urancika. Urumva inyuma y'indwi imwe nagize amasigise bakanterura, ico sinzocibagira. Ndibuka ko naciye tuva mu ico gihe, kandi ico gihe naciye rero mbandanya amashuri yisumbuye, niho rero ko ndacakibuka cyane nagiri muto. Ahandi naho nibuka naho twakuwemo na Nyange FC. Ico gihe twiga nari niga muri kaminuza dukina muri Marine FC, dukina na Nyange FC, tugomba dusece naho nyene championnat y'intara. Freedom zaravuye hasigaye Marine FC na Nyange, dukubwamo kuri penalty 13 ku 12. Naho nyene ko byagenze ico gihe barayiteye turayikora mpajya batera penalty imwe, mu nyuma umuhagarikizi acara basubirishamwo, baca baradutse twamaze gutwiza ko twatsinze, dusha tuvamwo kuko ko twamaze. Bazakorero niko kaci katuma mengo n'umupira umengo no uheba, camuja mu byo kwiga ubuhagarikizi ko numva umengo nshaka kibintu vyotuma ntasubira gutwagwa n'ibishobisho, kuko umuhagarikizi banze yuko ari umuntu ari nk'umucamanza atabyibishobisho. Kuko ico gihe dukubwamo na Nyange naciye mara nk'indwi 2 byose ndavyiyumvira, cambo umuhagarikizi. Mugabo mu nyuma abavuga ko motivation ku bakinyi bakinira no vuga amashuri bayihabwa n'abakobwa, byari bimeze gute kuri urwo ruhande? Kuko bamwe bati turi mu kibuga abakobwa bati bariko bakoma amashi, tuba turi motive cyane. Burya mu bisanzwe ko turemye, burya igitsina gore n'abantu baryoherwa.
hanyuma rero burya umufana n'umukinyi wa 12 nkuko babivuga. Urumva rero uri umunyeshuri ukina muri ekipe y'ishuri hajya muza nko gukina ukabona uduze kw'ishuri bose bakuraba ati turabe nakakwaza, warumva yuko uteza gukora ikintu kugira ubagume baryohera. Urumva twebwe ico gihe nta mahera yariho, twakina tubikunze. Burya umufana nyene aguma ari uwundi mukinyi. Uyu munsi nimwe muramutswa umugwi wa Messager Ngozi, niki coba caratumye mwiyumvira kuja muri ayo mabanga? Kuja mu mabanga ya Messager Ngozi icabintu bwa mbere nuko nawukunda kuva sogokuru Muhisi Petero Nkurunziza atwaye igihugu gihari, nubwo ico gihe uburongozi bwari buhari canke se n'igihagararo nari mfise ntashobora kujya, mugabo nari umufana, nagumye ndi umufana. Messager narayiherekeza mu bihe vyayo vyiza, dutwara ibikombe muzarutana. Ico gihe nari nkiri umunyeshuri muri kaminuza, Igitega dutsinda Vitaro muri Coupe d'Unité, niho nabandi narayiherekeje rero cane ndi umufana mugabo asanzwe. Hanyuma rero igihe Imana ikoze ivyayo Muhisi akatuvamwo, twese nk'abafana ico gihe twabona kumenga umugwi urasambutse, ariko abari bahari ico gihe barashobora kugwanagwana baridanada n'umugwi uragumaho. Tuguma turabafana dufasha bisanzwe nk'abafana nyene batari mu burongozi, gushika rero aho mu mpera z'umwaka w'inkino wa 2022-2023 niho warawurongoye ico gihe yahereza aravuga yuko atobubandanya umugwi kubera imvo ziwe n'imvo n'ibindi yabonye, kuko ntitwaganiriye hose. Nari nkiri umufana, haca harajaho uburongozi ico gihe bwari burongowe mu mwaka w'inkino waheze wa 2004-2005, niho hajaho uburongozi ico gihe bwari burongowe n'uwitwa Bagambikiye Emmanuel. Jewe ico gihe baca banshira muri komisiyo medicale ijejwe kwita amagara y'abakinyi, nayo komisiyo tekinike. Dukinye nk'inkino zibiri niho president ico gihe yaca atanga imihoho, uburongozi buca buramutswa witwa Elihara Gakiza. Ico gihe rero naciye mba nk'umuntu twakoranye, camba rero turagwana urugamba ko twabona yuko umugwi twodusambukana, turageza twiruka turagwana hirya no hino, dusaba ubufasha ku bakunzi b'umugwi baho kubw'abafana. Hanyuma rero muri uyu mwaka niho baravye hakabura neza abavuga ati dufata uburongozi, niho naca mvuga nti burya hari abagabo ntihagwa ibara, reka tujemwe turabe umugwi twakunze ntutujane. Abavuga ko mwoba mwaremeye kuja muri ayo mabanga gukubera ivy'amadekre, vyoba ari vyo? Nta na kimwe bifana, kuko mfise dekre kuva 2016, nari mfise dekre presidentielle kuva mu mwaka, narose dekre ya mbere itariki 6 z'ukwezi kwa mbere 2016, naza mfise dekre yo gutwara l'hôpital régional de Ngozi. Kuva ico gihe kandi sinigeze nja kugwanira umugwi, nari umufana kandi nagumye ndawukunda, kandi mu kumpa ico gihe umugwi nta vy'idekre vyarimwo. Ivyo rero n'abacafuza, kuko sinawugiyemo ngo ndondera ubufasha, kuko wari umugwi ugeze habi, umugwi ukeneye kubakwa. Sico rero, kuko nibaza yuko uwuvuga uko aba ariko aragerageza gucyoza inzego z'igihugu, kuko mu gutanga no kwizera amabanga y'umuntu uco yojejwe ntaco bipfana n'amadekre, ntaco bipfana rero n'ibibanza, kuko mu guguha ivyo ukora mu gihugu baraba ivyo, ntibaraba ivy'inkino. Uyu munsi umugwi murongoye ntuhagaze neza mwiganwa, vyoba biva kuki? Nivyo ntiduhagaze neza, ariko ico bivako twovuga yuko impamvu twozironderera henshi. Nivyo iyo urongoye ikintu uremanga ivyiza n'ibibi byose biriko biraba muri uwo mwanya, ariko ico nababwira ugerageje gusubiza amaso inyuma, burya akarangamutima canke se akarangamutima kuba atanguje umugwi Messager gasa n'akasambutse kuvaho Imana imuhamagariye. Kuko ndaguhaye nk'akarorero, uravye ubu Messager dufise ubu nta Cedric Dani Kagabo twubatse. Cedric Dani Kagabo yari umukinyi Messager yareze, mugabo urabona ko ntawe twareze, nta mukinyi twareze twovuga tuti yarariwe muri Messager yohagararaho Ismail Semere yarari, ntawe dufise. Nta mukinyi twareze twovuga tuti uyu arashobora guhagararaho Enoch Sawe Mukama yarari, nta mukinyi twareze twovuga tuti
yohagarara mwizamu nka Onesime Rukundo futi n'umwana wacu twareze. Iyo rero muribuka ko akarangamutima ka message mu myaka iheze ko ari uko witanguriza ukarera abana hakiri bato, hanyuma mu mwaka wa 2021 niho imigwi y'abakiri bato yasamburwa, haba witwa Shalom na Espoir FC yari yo migwi ya academy yarerera message, ico gihe irasambuka. Umaze gusambuka rero message uhinduka nk'indi migwi yose ubayeho ugenda usuma hirya no hino. Natwe rero nibyo twashikiyemwo urumva yuko ntitwari kurera ngo duce twuzura ingobyi, birumvikana ko twateza kugwana n'umugwi kugira ubeho, duca tuja rero mu byo kugura hirya no hino kw'isoko. Ugiye kugura hirya no hino kw'isoko rero hamwe uratomboza ahandi ukihenda. Hanyuma ikindi kandi nivyo uburongozi, nivyo narawukinye mubwo naho nakinye umupira nakinye kiriya gihe wari mu mashuri, ntabwo ujanye n'ibi biza kugeza nk'ivy'umwuga by'ibitugezemo. Harimwo ibindi biharuro, harimwo ubundi bunararibonye bwinshi ushobora gukurikiza. Ivyo navyo n'ingorane kuko na cane ko mu burongozi bwa message twashikiriye sinovuga ko habaye ibisikanya ryiza, kuko burya ibisikanya nyaryo ni iryuho wararongoye umugwi akubwira ati jewe ivyangoye nibi, twe twakoze uku ubandaniriza. Ibyo rero iyo ufashe icyo gihe birumvikana abakinyi bashashukoye hirya bataramenyerana, kumbure n'uburemere bwa championnat y'u Burundi uyu mwaka turimwo canke iyi minsi turimo bugenda butera imbere. Ivyo rero utaraba umurongozi ngo banze wumve umutsi birimwo, ntuheza ngo umenye aho wagiriye amakosa. Ibindi navyo ndabifata yuko nyene ari n'amahigwe make, ibihe bibi kuko twebwe nko mu burongozi gushika umwanya tuvugana, ivyo umurongozi w'umugwi ashobora gukorera umugwi n'abakinyi biwe turagerageza kubikora, kuko turabatunga agashahara turabahemba, nta numwe turahiranira ukwezi. Ivy'iwacu turageza kubashira mu buzima bwiza, ariko bikanka abandi bati vyanka biranka kandi imvura igwa. Ariko kandi rero burya ikintu cose uguma wiga n'umwaka wa mbere. Novuga ko ubundi amezi 4-5 byitwa ko ndongoye umugwi wa première division. Umugwi wa première division rero uratandukanye n'ubundi mugwi worongora, kuko harimwo inguvu nyinshi, harimwo ibiharuro byinshi bisaba ubuhinga byinshi. Nibyo hari novuga ko biriko biradukorako. Mu myaka iheze message Ngozi wari umugwi uharugwa ku bikombe, ubuho bukina kugira ngo uboneke canke wo bukiri mu migwi yiganirwa ibikombe? Nivyo nabivuze kare, message wari umugwi uharanira ibikombe, ariko tubanze tuvugane tuti mbega message dufise uyu munsi ni iyihe? Nababwiye message dufise uyu message ya kera abantu, ico novuga nuko message twabaye nka wa murimyi agenda karima uyu mwaka akimbura akavuga ati ibigega biruzuye, ejo agaca asubira agashira akaguru mu ikoma ati jewe narahejeje. Message rero ikosa ryadukozeko nuko tuko ibihe byiza twabayeho turi mu munezero, ntitugeze twibuka yuko hari igihe dutegure kazoza. Twabonye tabo dufise naba, twari dufite abakinyi bahiye twareze, ariko nabivuze yuko ntitwigeze dusubira inyuma tuvuye tuti mbega ninda zosubirira Cedric Dani Kagabo, ninda zosubira Enoke Sawumukama, ninda zosubirira Akibar Mude igihe bagiye bateye intambwe, ninda zosubirana. Ico ntacyo twakoze rero kugira ngo tugume muri karanga muti yutayerera karanga ingaruka neza. Ariko rero ubu turi mu bihe bitari byiza, ariko je ico novuga nuko twebwe mu buzima busanzwe byose dukora kirazira gucika intege. Mu bihe bibi niho ucira ubwenge, mu bihe bibi niho utegura. Nibaza yuko mu myaka itari mike vuba cyane abakunzi b'umugwi bazosura ubone wasuye kugaruka mu bihe vyawo ugwanira ibikombe, atari wa mugwi uvugwa ibi na biriya, kuko nababwiye ko icabitumye nico, nta kindi cabitumye, kwa ko umugwi wataye akaranga mutima kuwa utanguje. Mu majambo make yisezo vyoshika mu gatahukana igikombe na Himana birashoboka, kuko burya iby'umupira biragoye. Message yarigeze kubaho n'umuhisi kizigenza gihari, iraheze igice ca mbere ari umugwi wa 15 ico gihe uratwara igikombe, kandi wari wahejeje phase yare ari wa 15 watwara igikombe. Nta kidashoboka rero, ariko kandi niyo bitoshoboka ugiye muri igikombe gitwara umwe, igikombe gitwara umwe,
igikuru nuko nababwiye yuko igihe bashize mu navuze tuje kubaka. Iyo wubaka rero urugo rwari rwarasambutse haraho itafari hariya ugasanga hari umuganga utari wabonye kigakoroka, nivyo rero turiko turasubira gusanasana, turiko turahora n'ibihuhusi. Kuvuga ko twotari igikombe ubu hari igihe uvuga uti abantu bavuga turashobora kurota mugabo ntibagire kuri kwisa. Hari abantu bavuga ibintu reka twubake umugwi n'inyuma ya zeri irakora n'inyuma ya zeri birashobora gushoboka, reka twubake amakosa ibihengere twabonye muri tuguma twiga turiko turabona uburemere bwa shampiyona, tuzoheza nako tugereza kwiyubaka bivanye n'uburemere bwa shampiyona. Hari imigambi mufise yo muri phase retour? Imigambi dufite muri phase retour nuko tuzoca twicarana nabo dukorana, tukicarana n'umumenyereza tukaraba mbega ibihe tutitaye kuho phase arizo dusiga, birumvikana umwe wese kwicara akikosora, hanyuma turabaho tuvuga tutaha tuzibira igihengera aha birashoboka iyo dutegerezwa kuzibira ibihengeri aho tubona twibaza yuko vyaturutse cyane cyane mu kongereza inguvu muri equipe bivanye n'ibyo umumenyereza azodusaba. Hanyuma kandi vuba cyane tugomba kugiranira amasezerano ubufatanye n'amakademi atatu yo muri no ntara kugira ngo kubera ko message tweko turagwana ko message nkuru, hanyuma dufate aya makademi atatu tugirane ibiganiro tugishe tubafashe mu byo gutegura abana dusubire muri kazoza ku buryo mu myaka canke itatu uburongozi butagihare tuzovuga tutabasigiye amatuta twabarereye kugira ngo dusubire muri kanga mutima k'umugwi buke hagati n'icyo twovuga yuko tugiye kwihutira.